kugira ngo umuryango wawe uzokwame uhezagirwa, uzo umuryango w'umugisha. Kuko ijambo ryo batubwiye ngo igirira ikigongwe, hano bavuga ngo ariko hano kuri gatatu bavuga ngo ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru canke hasi ku isi canke mu mazi yo mu biyaga. Murazi ko dako twabivuga imiryango ya kera ibisoko n'ibisokuruza vyasenga ibigwamana arivyo bibazanyo batukuva turavuga bariko baravuga hano. Kandi urazi yuko vyagiye bifata ku bavyeyi bacu, vyagiye bifata ku miryango yacu, ugasanga rero vyagiye bikora. Kandi ijambo ry'Imana gace tubwire hano muvyumvirize ngo kwisi canke mu mazi yo mu biyaga ngo ntuzu vyikubita imbere maze ntuzu biseke kuko je uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha mpora abana ibigabitanyo bya base. Rero ugasanga rimwe benshi ariko bazira ibigabitanyo bya base bariko ibigabitanyo biva mu bisoko no mu bisokuruza, ugasanga ivyo biko birabakurikirana uyu munsi nkageza ngo kurunganwe rugira gatatu no kurugira kane kw'abanyanka. Umva ngo bigera kurunganwe rugira gatatu n'urugira kane kw'abanyanka. Rero mwico gihe rero urabona ivyo vyose iyo mivumo yose igenda ikwirikirana ugo runganwe rwose, kuko urazi yuko nawe mu gukizwa hari gihe usanga warakijijwe abavyeyi bawe batigeze bakizwa. Ntuzi rero ivyo baragendeyemwo ivyo bishushanyo n'ibigwamana usanga barabisenze, bamwe barabifukamiye, abandi ugasanga baragebanya babita ngo yambara kubandwa, senze kuyambara kubandwa, abandi baragiye batanga ibitambo ibindi biki byose. Ugasanga ibyo kuko byose rero byarakoze umwo muryango byakoga, ugasanga bigenda bikurikirana rero abana bagiye bavuka harimo abashaka ko batabigiyemwo, cyangwa ugasanga harimo n'abana nabo bagiye kubi sinzi usanga nyamba bakora ibintu byabo babahezagiza babagira ntabwo nzi ko byo bakora, bagenda babacishaho ibyo bitambo byabo, bagenda bakora ibiki. Ugasanga hari imihango myinshi yagiye ikogwa, mwiyo mihango yagiye ikogwa udashaka kubuzi, kuko nimba wavuke mu muryango utakijijwe uko biri kose iyo mihango yarakozwe. Nimba hari imihango usanga yarakozwe udashoboye kumenya, rero ukagenda uhura n'ivyo bibazo byose wowe utabizi kubwiyo mihango yagiye ikogwa. Ugasanga tuvuge nimba abavyeyi bawe bari bakijijwe ariko abinyuma yawe ntibakijijwe, ugasanga n'abavyeyi bawe barakijijwe ariko nabo kuko batamenye ukuntu bakwiye kugira iyo muvumo uracabakurika kandi barakijijwe. Rero ugasanga ya mivumo nayigumye ibakurikira kuko abavyeyi bawe akaba barabimenye bakabimenya bakabibohokamwo bakitandukana navyo. Ugasanga nabo babana babavyaye barabatandukanije n'ivyo bintu, nawe uko nyine uko usanga umuryango ubaye mushasha, bya bintu biba bikibasubira kubakurikirana. Rero ariko kubera kutamenya no kutigisha, kuko abantu benshi twarigishijwe, ugasanga benshi arigishwe gukizwa ivyaha, ugasanga abantu muhewe ubusambanye, muhewe ubwicanye, muhewe ubusuma, muhewe biki, abo ugasanga harimo ababishoboye bakabiheba. Ariko ugasanga za kamere ntizaheze, ugasanga umuntu n'umukozi w'Imana aracatukana, ugasanga n'umukozi w'Imana aracabesha, ugasanga n'umukozi w'Imana aracagira inzigo, aracagira ishari. None ugukizwa nuko rya jambo ry'Imana rero rikadufata rimwe ryo mu Bigalatiya rivuga ngo bivuga ngo ugasanga izi ntuzi kamera zose ziracari kuriwe kandi yarakijijwe. Rero ni vya bindi ya myuka iguma ibakurikirana, ugasanga niba abana b'abakozi b'Imana nabo nubwo bakijijwe ariko abakozi abana babo ntibakijijwe kuko ya myuka nabo yarabafasha, kuko n'abavyeyi babo nabo ntibamenye ukuntu bashobora kubafasha mw'ubwo buryo bwo kubivamo, kuko nabo ubwabo ntibabivuyemo. Rero kuko hari igihe umuvyeyi wawe ashobora kumenya ukuntu akwiye kwitandukanya navyo agakizwa, ugasanga yarakijijwe na za kamere yashobojwe kuzikizwa, ariko kubwo atabishoboye kugira ngo ashobore kumenya ukuntu abiremwe abana biwe ntibikunda, kuko abana nabo bisaba yuko nabo bakuramo ukabateza, kuko bari bamwe bakura bagakura bafite iya myuka yakurikirana, bafite za karande zikwira muri za kamere zihaguma muri bo. Rero ugasanga birabakurikirana bigatuma harimo abana
gishobora gukizwa. Kandi ugasanga hari ibyo bagenda bakora batazi impamvu ariko barabikora, ariko ari kubera ya myuka bagiye binjamwo. Iyo myuka yagiye binjamwo rero muri bya bitambo bagiye batamba, hari ibyo bagiye babaturaho bavuga ngo uyu muryango uyu n'uyu uzoba ibi, uzokora ibi, uzokorera ibi, uzokora. Nkuko natwe iyo uri umwana w'Imana, Imana izavuga ati uyu mwana azonkorera, azombera umukozi w'Imana, azoshitsa ubutumwa kure, azokora ibi. Kuko Imana we igihe yakuremye igufite ku mugambi igomba kuzokoresha. Nabo nico gituma no muri babandi bise n'abakorana bya bigomana byabo, nabo baravuga ati uyu muryango wa naka abana bazovuka mwazokora ibi nibi. Mwana amaze gutangwa mu isi y'umwijima, muyo mu isi y'umwijima mwamaze gutangwamwo, utama utitandukanye navyo biguma vya bindi bigukurikirana mu buzima bwawe. Ugenda uhura nabwo, ugenda muri bwa buzima bwawe, ugenda uhura nabwo, ugenda uhura n'abakozi ba Shatani bagenda bakavuga ngo bagenda bagufasha kugira muri cagi bya bikorwa by'umwiza bigende bigukoraho. Nicagiye rero bivuze ngo urakijijwe ntukizwe neza, ugwa mu buzima bwo kugumuzungazunga, utabona icerekezo, utabona imbere, utabona inyuma. Rero igihe uyu utagira ubuntu ngo Imana igusange ikwiyereke ukuntu inzira yawe ukwiye kuyifata, ubuzima bwawe bafuti, ugasanga n'ijuru swata nturironse, ugasanga n'ubuzima bwawe bwo mwisi nabwo ugumye ubabazwa. Rero mwico gihe nibo rero Imana iri kwiraza, iriko izigomba kubohora. Rero kuko harimo abantu benshi bari ugasanga umuntu ari mu mwuka imyuka imujana mu buzima bwo gusambana, ariko atabikunda ugasanga yabikoze, yamara kwika kumva afite umubabaro, afite agahinda, akavuga ati mbega ibije nabivamo gute. Uwundi ugasanga afite mu bintu byo kuboregwa, yaguma agenda aboregwa, anyuma akavuga ngo mbega ibije nabivamo gute. Ugasanga umuntu ari mu gihe cyo kwishyuza ariko adashobora kumenya ukuntu akwiye kubivamo. Uwundi ugasanga ari mu byo kubesha, mu gutukana, mu kwica, arimo n'abaje mu kwicaga. Arimo n'abaje mu kwica, ni hahandi nabwiye ngo ugasanga hariho umuryango watorewe ibintu byo kwica gusa. Ugasanga umuryango wose nabicanyi, nabarozi, nabagizene. Iyo byose ugasanga abantu bakayifata nk'ibisanzwe, ariko ntumenye yuko ari umwiza wamaze kubinjiramo. Rero mwico gihe niyo mpamvu Imana iri kwagomba kuza kubohoza abantu. Abibohoza rero s'abandi n'abantu bumva mu mutima wabo bakozweho, bakumva ko bagomba kubohoka. Kuko harimo benshi babigiyemwo batabizi, bamwe ugasanga iyo myuka yagiye bakurikirana, bagenda bakora ibyaha bitandukanye. Mw'ibyo byaha bagiye bakora, bagenda basohoza ya masezerano, bagenda mu ya masezerano basezerana. Udasezerana nuko bivuze, ariko usezerana ko ibyaha byawe uri kurakora, kukumva watanzeho igitambo cyo gukora Satani, urico gihe cyose uri kurakora ibyo byaha uri kuramukorera n'amasezerano uri kurasinya. Mwico gihe rero mu gusenga kwa byose bisaba yuko uza ugacaguza aya makonexio yose, ugacaguza n'aya masezerano yose wasinye. Kuko mu bwo buzima bwawe bwose ugenda uhura n'ibiza bituma ahubwo ubuzima bwawe bugenda bwononekara. Mwico gihe abagenzi ugenda uhura nabo, ugenda uhura n'abagenzi bo kugufasha konona ubwa buzima bwawe, kuko ubuzima bwawe buri mu mwiza. Ariko numara kuva mu bwo buzima bw'umwiza ukaja mu buzima bw'umuco, Imana izogenda iguha abagenzi beza bo kugenda bagufasha mu bwo buzima bwo kubohoka. Rero nico hano nakubwira ngo ubwo banyanka ngo nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagizwe byanje, nkageza kurungano rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Bene data, mwumva ivyo vyiza? Rero wowe numara kumvira gukunda rese ukundi, nuko kuntu wumva ushaka gukizwa ariko bikanka, wagomba gukora ivyiza ariko nigeje bivuga ngo ndagakora ivyiza ariko bikantanga imbere. Ni wa wundi afite intuntu yuko yakoze ivyaha, wagomba gukora ivyiza ariko bikagutanga imbere, ugakora ivyiza bikagutanga imbere. Imana rero iragomba abo bantu bafite uwo gahinda, bafite umubabaro, n'Imana iri kwirashaka, ishaka kubohora. Abo ni Imana ishaka kukubwira ati mwana wanje, aho wapfiriye ni hano, aho ubuzima bwawe bworonekariye ni hano, aho ibintu byawe vyononekariye ni hano. Ingo ngutabare, ingo ngukize, ingo nkwereke inzira nziza ushobora gucamwo ukabohoka, ukaba uwo naremye originale, uwo natoranije mu nda y'abavyeyi bawe, uriwe
utaramara kuza mu isi umare kononekara. Rero ni wewe Imana igomba kuza kubohora, kuko turazi neza harimwo abakahebwe Imana yamaze guheba, abo ni babandi bo kurimbuka, ariko harimwo abandi Imana bafite agahinda, bafite amarira, baruhijwe mu mitima yabo, bagomba gukira, bagomba gutabarwa. Abo rero ni Imana iri kwiraza guhamagara uyu munsi igomba gutabara, kuko Imana yatoranije abakozi benshi bo kuza kubohoza abantu babo, ariko ntibabikoze kubwo birondereye indamu impwemu Imana ingabe yabahaye kugira ngo babohoze abantu, bagiye bazigurishamwo bishakira indamu. Ariko uyu munsi Imana iraje kwibohorera abantu bayo. Rero mwe data uvyumva nuko woza tugafatanya muri no rugendo kugira ngo tubohoke, kugira ngo Imana izabe natwe muri no rugendo rwo kuja mu ijuru. Mwene data umuntu aboshwe nta juru azojamwo. Mwene data umuntu aboshwe nta juru azojamwo. Mwene data umuntu aboshwe nta juru azojamwo, kuko umuntu akiboshwe na kameremere nta juru azojamwo. Ijambo ry'Imana yatubwira muri Bigalatiya, yatubwira ngo abantu bose bagikora ibisare n'ibiryo, yavuga ngo ndababuriye nta bwami bw'Imana bazobona. Rero umuntu akiboshwe n'ibyo byose nta juru azobona. Kaze kugira ngo dufatanye mu rugendo rwo kugira ngo Imana ikubohore, nanje imbohore. Data Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Umuntu akizingamitswe na kameremere zose twagiye tuvuga n'ibindi byinshi agenda yibonaho, haba no mu buzima busanzwe, haba no mu gihe cy'uburyo bw'impwemu, kuko no mu buzima busanzwe ni babandi usanga umuntu agenda akora sorry, icyo akoze cyose nta kintu kimashikako, ugasanga umuntu arakora ariko ntatore, umuntu arakora nta gitashikako. Ivyo navyo byose niyo nzira binyuramwo bicamwo, kuko ubuzima bwawe bwaratanzwe, umugisha wawe warajanywe, wowe urakora ukaruha, hama isi igatwara, Satani abakozi be bagatwara, ariko ukazokwamurushe kuko uri umukozi wa Satani wo kubakorera. N'amaraso yawe uri kuratanga, n'ubuzima bwawe uri kuratanga. Rero nakubwira yuko mwe data, genda muri commentaire wandike, numara kwandika tuzomenya uko tuzohura, cyangwa uko tuzovugana, uko tugiye kuzoza twasenga, uko ngiye kuzoza dushiraho umwanya wo gusengana n'abakunzi mwese mudukurikirana, kugira ngo tuvugane uko tukwiye gusenga, kugira ngo tugwanye uwo mwasi. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo mugwanye Satani nawe azobahunga. Tumugwaye Satani, tumwirukane mu buzima bwacu, kugira ngo tube mu buzima bwo gushimwa n'Imana, n'ubuzima butekanye, ubuzima bw'amahoro n'umunezero. Imana yo mu ijuru rero idushoboze kugira ngo imbaraga z'Imana zibaye natwe, kandi gushoboze gutahura bino, kuko ubwacu ntitwashobora kwitahuza ubwacu, ariko mpwemu yera wenyine niwe akwiye kuza kudutahuza. Ni Imana yo mu ijuru niyo kuza kudutahuza, kugira ngo tumenye ico Imana yagombye kutubwira. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Turagushimiye Imana yo mu ijuru kugira neza kwawe, turagushimiye urukundo rwawe, turagushimiye ko utuganirije, turagushimiye ko utwiyumviriyeho, turagushimiye Imana ko utwiyumviriyeho neza. Muri byarimbye neza avuga ngo watwiyumviriyeho neza. Turagushimiye ko utwiyumviriyeho neza, Imana turagushimiye ko udukunda, nkuko Imana wakunze ugakunda Lazaro agenda ukamuza. Turagushimiye ko kutuzurira ubuzima bwacu, turagushimiye ko kutuzurira agakiza, turagushimiye ko tugiye kutuzura gukizwa neza, turagushimiye ko tugiye kutuzurira Mana, ukadukuraho karande, ukadukuraho kameremere, ukadukuraho ibyaha byatwizingiriyeho, bikatubuza gutera imbere mu buryo bw'impwemu, bikatubuza gutera imbere mu buryo bw'umubiri, bikatubuza gutera imbere Mana mu buryo bwose. Papa sanagira tuzingazinga mu buryo bwose. Turaguhamagara rero Mana yo mu ijuru kugira ngo bare natwe, kandi dushoboze kubw'imbaraga zawe. Tugoye kazi na karibu kugira ngo ushishikare, kugira utahuze umuntu wese azokumva ino video, amwe wose azokumva n'ama video, kugira ngo atahure amenye uko igihe aho kigeze, kugira ngo dushobore kumenya ibyo byo kutuganiriza, kugira ngo tubohoke kubw'izina ryawe ugera Yesu Kristo twizeye. Amen. Yesu Kristo abahe umugisha.